nitwa Fikirini Dani Dake mba Igitega nkaba ndi umufotogarafe nkaba ndi umuvideogarafe byose ndabikora. Uyu mwuga nawutanguye niga muri superiere nari niga i Ngozi, nataye kwiyumvira yuko mu gihe naheze amashuri uca nkorana ivy'iwanje nari niriye ko barinda kumpa akazi. Rero naratanguye nkamera nkoresha burya bukamera buto buto nkorera mugabe Ngozi kandi niga ni byose urumva narimenya. Mugabo muri ico gihe umutahe nawuhawe na mama wanje ko ni watanguye amakwanza umutahe ugura kamera gatoya niko nahereyeko. Maze guheza ishure cangaruka iwacu Igitega, sisi wacu Igitega cangura appareil yitwa Mirsande, naciye ntangurira gukora rero ntangura gukora neza buke buke cenda fonda ni studio Fikirini video naciye ntaro kwifondera. Ubundi ho mico gihe nakorera i Ngozi nta vy'amasudio byari bihari, nakorera mu cumba n'abamwe buke buke. Rero canja ndakora cangura akappareil kitwa Sisande nako nyine nakoresha ari bubiri kabe ndafotoza kandi ndakameresha gushika naho ngeze ubu rwego nkoresha Mark 3 ama Sony yose ndayakoresha tangorane. Urumva ngo nateye imbere nabishimira Imana. Cyagiye birangora, urumva kugira ufonde studio biragoye cyane kuko bisaba uburyo burebure cyane, surtout kugira uhe kazira umukorana nicyo kintu cya mbere kigoye ko ni ufotora uri umwe hama ngongera kamera uri umwe biragoye, kandi ngira ucuronge n'umuntu do confiance nayo biragoye. Naciye forma batonya banje, urumva inde baforma bo baragerageza yego barabizi mugabo urumva ntibaragera ku rwego rushaka. Ndumva biracangora mugabo ikintu kigoye cyane cangoye cyane ubu kikingorana ibikoresho n'ubu sinashaka ibikoresho nifuza gushikako. Jewe umujene yigishura ikintu cya mbere cyo no muhanura nyoza gufonda ibyo azokora ayigishura, ahubwo yotangura kuyimvira ibyo azokora ahaba gifata na faculty canke section. Ikintu cyakazoza ugipanga muri no mwanya urimo koraje niko nabigenje ikintu cyo gupanga studio ntaraheza n'ishuri nkiri mu wa mbere nataka kwipanga nza guheza ishure vuga ati ninabura akazi ndasha nkora ibi nabo rero cyo bahanura no kumubanza kubipanga ubu bakiciga hama baheze ishure bashayipanga ko uhejeje ishure naho hacaza ibindi vyiyumvira. Nico gihe rero tarase nk'umuntu agumutahe cyangwa n'uronke aho kazi icuburi cyukuri gituma abajene benshi bo batagira succès donc badatera imbere. Cyambere cyoco ntibubaha Imana, cyo cyambere gituma abajene benshi mutagira succès. Ari mutamwe yambwiye ati kuri nosi kugira ugire succès cyambere cyo bisaba yuko succès ibivuye ku Mana, itavuye ku Mana ni directement kwa Shetani. Umva rero muri ico gihe atereza kuba ahantu hamwe succès iva. Icya kabiri abajene bubu turakunda iraha cyane, usanga twinjije 10,000 tukajya 15,000. Urumva muri ico gihe rero umva nta succès ni mushaka kuronka kubera nta terambere ni mushaka kugira utaziganya. Fore ko bya make kigiza menshi cyane ukaziganya menshi ukajya make. Urumva abajene benshi ngorane bafise abajene biki gihe umuvyeyi arashaka kumubaza ati none umwana wanje ko yejeje ishure ubona wokora iki, ugasanga ataye ico yiyumvamwo agiye gukora ahubwo iciza amafaranga. Ubona ko yabonye ko kijya kintu nakakora njo ciza amafaranga, hakora ikintu we yiyumvamwo yumva ko ashobora gukora, donc yumva yuko kimwenteresa muri we apana gukora ikintu ngo nikora kijya ari ciza amafaranga ikanacinda gisimbiramwe. Wico gihe nyamutu usanga ugiye ukabura ya mafaranga automatiquement ububihevye nyuma y'ukwezi kumwe amezi 2-3 akazi baba gahevye. Abajene bo mu Burundi ingorane dufise hari ubuzi dushaka gukora mu Burundi mugabo tugeze hanze y'igihugu tukabukora ugasanga ngo jewe ivyo sinabikora mu Burundi ngo ca abantu mwenga kubera iki atinya yarigara yicarako ugasanga niyo umumotari ari mu Burundi mugabo agiye Tanzania agacakora ubwo umumotari, ugasanga niyo akora muri restaurant ari mu Burundi ngo agiye muri Tanzania agakora muri restaurant. Urumva benshi rero baranegisha ubuzi, gukora ubuzi bwose bubonetse ukabukora kwene burose hama ukajoshika kubwo ushaka mu nyuma
umugabo warabanje gukora ubonetse. Jewe leta nta kintu catari ndayisaba ko leta yoyo yogwiza ubuzi gusa, ariko kugwiza ubuzi ari leta nyene ntavyo yoshobora mu gihugu c'u Burundi. Ahubwo ico nosaba abagwizatunga bareke gufata amahera yabo baje kuyabika mu banki, nibaze batwegere canke bakreye nabo ubuzi bw'iwabo, ce batubaze ivyo dushobora gukora kugira iki dukorane nabo.